turakeje ishengero muri rusange muri barutse, ariko kandi turakeje n'abarongozi bashasha muri aya mabanga muhawe vyavuzwe tubisubiramo yo guhagararira ubusho bw'Imana. Twumvise ngo tubibemo gutyo gushitsa umunsi Yesu azozira. Mwame mugavye mushikame mu kwizera, muba abagabo mugira inkomezi. Nyuma y'iri jambo ryo gukeza ry'uwaserukiye inama nkuru y'amashengero ya Pentekote, twagomba gushishikara n'abandi. Mwabonye yuko hari abaje baserukira ibisata bitandukanye by'igihugu, by'uburongozi bw'igihugu. Uyu mwanya twagomba dusabe uwaje aserukira umugambwe uri ku butegetsi nawe nashike hano akeze iki gikorwa gikoze. Yesu nashimwe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Nuko rero jene twamvuye kuri Lazaro, nibaza ko ishengero rya Pentekote ry'i Bujumbura muri rusange riranzi. Hanyuma rero nk'uko muvyumvise ndi ngaha mu izina ry'umugambwe uri ku butegetsi. None rero ubwa mbere twagomba tubanze dushimire abateguye uru rubanza, kuko natwe batwiyumviriye ko bakadutumira. Hanyuma rero abarongoye umugambwe siho bari, umwe ari hanze uwundi ari mu ntara ruguru. Baca rero baranyizera barantuma, cyane cyane ko basanzwe bazi yuko ndi umwana wanyu, nsanzwe ndi umwana w'ishengero. Ubwa mbere rero twagomba dukeze ishengero muri rusangi, ishengero abarongozi b'ishengero, ariko cyane cyane ishengero rya misiyoni y'i Bujumbura, kubera yuko Imana twese hamwe idutera iteka ikadushikana kuri iyi ntambwe yo kuronka abarongozi bashasha b'ishengero. Turakeje ishengero muri rusange muri barutse, ariko kandi turakeje n'abarongozi bashasha muri aya mabanga muhawe vyavuzwe tubisubiramo yo guhagararira ubusho bw'Imana. Twumvise ngo tubibemo gutyo gushitsa umunsi Yesu azozira. Hanyuma rero turashima muri rusange uko ishengero ry'Imana gifashe ihagaze. Naco gituma twabonye hari n'abaserukira izindi nzego
ku bwacu bitwereka ubucuti bukomeye buri hagati y'ishengero rya Pentecote n'inzego z'igihugu. Nk'umugambi rero uri ku butegetsi, twifuza kandi dusaba ko ubwo bucuti bukomera bukabaho, hanyuma ishengero ry'Imana rigahagarara mu mwanya waryo kugira ngo rishitse ubutumwa bwaryo ryahawe mu gihugu. Kanatsinda igihe ishengero ryatangura hariya i Yerusalemu, izi zindi nzego nk'izari zihari ico gihe zariho. Igisirikare cariho, inama zirongora igihugu zariho, ariko biba ngombwa ko Imana ibona ko hari agahaze, nico catumye hampande y'izo nzego ishira ishengero. Iyo ibona ko izo nzego zikwije, ishengero ntiryari kuba. Twebwe rero duca dufata ko ishengero ry'Imana ari imwe mu nkingi ziramira igihugu, ziseguye igihugu. Muri iyo mvo rero tuvuze iri jambo rimwe tuvuga tuti, nk'uko tuvyumva ishengero ry'Imana turariteye intege ihagarare mu mwanya waryo riramira igihugu, ihagarare mu mwanya waryo risegure igihugu. Ishengero rirakeneye izo nzego, kandi izo nzego nazo zirakeneye ishengero. Zonyene vyogora. None rero sindakivuga ko cane, umwanya wanyu nuseruke. Jambo ry'Imana twaryumvise, umukozi w'Imana yasigura ryo guhitamwo kigirira ikimazi shengero, kigirira ikimazi igihugu. Mbere yuko nsozera nagomba kuvuga irindi jambo. Nk'abarundi, Imana yaturemeye igihugu c'Uburundi. Twebwe rero turemera ko mbere na mbere umugisha w'Abarundi n'Uburundi. Bisigura ngo urufatiro rw'ubuzima bw'Abarundi n'Uburundi. Twebwe niko tuvyumva. Ishengero ry'Imana turi imbere, kuko ari twe dutegerezwa kubitahura gusumba. Turabahamagarira kuba Abarundi, dukorere Uburundi, tuvugire Uburundi, kuko ari wo mugisha Imana yaduhaye. Mu mugisha harimo ibibazo twavyumvise, harimo intambara, ariko intambara ntizituma dutakaza umugisha. Intambara, ibibazo, ingorane ntizituma twiyambura umugisha, kuko umugisha w'Uburundi uri hejuru y'ibi turimo. Umugisha w'Uburundi uri hejuru y'imigambwe, uri hejuru y'ivyo turi, uri hejuru y'ivyo tuba. Uburundi niwo mugisha wa mbere Imana yahaye Abarundi, nk'uko umugisha wa mbere Imana yahaye Adamu ryabaye rirya tongo. Umugisha wa mbere Imana yahaye Abisirayeli cabaye kirya gihugu, yabasezeranira ngo nzobaha igihugu. Ufise igihugu afise umugisha. Yesu nabahezagire. Amen. Muri ivyo rero ko mwabitwigishije, muraza kunyihanganira ngomba ngende
usomye iri jambo ryo mu Bikorinto ba kabiri, hanyuma rero nje mu mwanya abandi Bikorinto ba mbere mumbabarire 16 16 Nishengero mwame mugavye mushikame mu kwizera muba abagabo mugira inkomezi. Yesu nabahezagire cyane.